Nawe ikaze kuri YouTube channel yacu ariyo yanyu idasiba kubashikiriza amakuru avugwa ku isi, ikagira umwihwezo w'ibiba, ikanacukumbura kahise k'ibihugu. Ikiganiro c'uno munsi ni igice ca gatatu co mu rukurikirane rw'ibiganiro, aho turabira hamwe ivuka, ikura ry'Uburundi, uko bwinjiriwe n'abazungu n'ingene bwabiganzuye. Mu gice ca mbere c'iki kiganiro twarabonye ingene Uburundi bwavutse tubikesheje umwami Ntare Rushatsi Cambarantama, twongera turabira hamwe ingene bwakuze haba mu bwaguke canke mu gutunganya intwaro tubikesheje umwami Ntare Rugamba. Igice ca kabiri catweretse amakuba n'ivyago bikomeye Uburundi bwaciyemwo ku ngoma ya Mwezi Gisabo n'ingene yavyifashemwo kugira ngo bugume buhagaze. Muri iki gice kigira gatatu kigira kitujane mu nzira y'ingene abarundi biganzuye abakoroni binjiye ku ngoma ya Mwezi Gisabo. Tuza kurabira hamwe ibyaranze umwuzukuru wiwe umwami Mwambutsa wa kane Bangiricenge, ari we se w'umuganwa Rudoviko Rwagasore yashikanye Uburundi ku ntara yo kwikukira, n'umwami Ntare wa gatanu Karori Ndizeye yabaye umwami wa nyuma w'Uburundi. Turaza kandi kwinjira mu mateka ya Rudoviko Rwagasore, tubone ingwano yagwanye kugira ngo dushike ku ntsinzi yo kwiganzura ababirigi. Tuza kurangiriza ku vyaranze ingoma ya Ntare wa gatanu Karori Ndizeye n'ingene intwaro ya cami yarangiye igasubirirwa n'intwaro ya Repubulika. Kugira ngo umuntu atahure neza iki gice ca gatatu, vyamufasha cane asubiye inyuma akumviriza ibice bibiri vya mbere kuri iyi YouTube channel nyene, bishobotse akagira subscribe ariyo sabone, kugira ngo ibiganiro nk'ibi ntibize biramucika. Dusubiye inyuma gato mu gice ca kabiri twumva inkuru y'umwami Mutagambikije, umuhungu wa Mwezi Gisabo yamusubiriye ku ngoma Mwezi Gisabo amaze gupfira mu buhonga. Tubibutse ko Mutagambikije yari yavyawe na Mwezi Gisabo ku mwamikazi Ntibanyiha. Yamara turibuka kandi ko umwamikazi Ririkumutima yakundwa cane n'umwami, kandi akaba yaratonye afise ijambo rikomeye n'abahungu b'abaganwa bakomeye bijunja n'ijambo nka Nduwumwe, Karabona n'abandi, atashimishijwe n'uko uzosubirira Mwezi Gisabo adatowe mu bahungu biwe, maze arondera ingene yica umwamikazi Ntibanyiha, vyitwa ko ari we yari kuba umugabekazi, kuko umuhungu wiwe Mutagambikije ari we yari yagenywe gusubirira Mwezi. Kugira ngo indoto ziwe zihambaye zo kuba umugabekazi ziranguke, inyuma yo kwicisha Ntibanyiha mu mayeri menshi, umwamikazi Ririkumutima niwe yareze umwami Mutagambikije akiri muto nk'uko yoba ari nyina, mbere benshi barahava bamufata nka nyina wiwe w'ukuri. Aho Mutaga abereye umwami yubakanye n'umwamikazi Ngezahayo, Ririkumutima yateranije umwami Mutagambikije n'abahungu biwe akoresheje amanyanga akomeye, maze baragwana. Mutaga hakura igikomere camuhitanye. Ririkumutima mbere yanahavuye yagiriza umwamikazi Ngezahayo ko ari we yiciye umugabo mu kumuha ishano, nawe arahava aricwa. Uwo mwami Mutagambikije yapfuye kare cane, atwaye igihe kitari kinini, yari nk'imyaka 7. Mbere akurikirwa vyihuse n'umutambukanyi wiwe Ngezahayo, nibo bavyaye umuhungu Bangiricenge yategerezwa gusubirira se. Mutagambikije yapfuye mu 1915, maze bisaba ko himikwa umuhungu wiwe yari yaragenywe kumusubirira ari umwana muto cane w'imyaka 3, Mwambutsa Bangiricenge, araheza yitwa umwami agifise imyaka 3 gusa. Mwambutsa Bangiricenge yavukiye i Nyabitogi mu ntara ya Muramvya kwa 13 Rusama 1912. Yimitswe kuba umwami kwa 16 Kigarama 1915. Nk'uko twabivuze, se yari umwami Mutagambikije, nyina akaba umwamikazi Ngezahayo. Mwambutsa Bangiricenge nk'uko tuza kubibona yagize agahinda kenshi kavuye ku muryango wiwe bwite n'igihugu. Abahungu biwe Rudoviko Rwagasore na Ntare wa gatanu Karori Ndizeye barishwe. Murumuna we umuganwa Kamatari w'ijunja n'ijambo yari yubashwe cane ku ngoma yiwe aricwa, nawe apfira
mu buhungiro mu Busuwisi adasubiriye guhonyuza ikirenge mu gihugu ciwe. Yubakanye n'abamikazi babiri, Tereza Kanyonga mu 1932 bavyarana abana batatu, umuhungu umwe n'abakobwa babiri. Umuhungu yari umuganwa Rudoviko Rwagasore, incungu y'ukwikukira k'Uburundi. Abakobwa bari Rosa Paula Iribagiza na Marie Reine Kanyange. Mwambutsa Bangiricenge na Tereza Kanyonga bavuye bahukana mu 1946 maze yubakana n'umwamikazi Baramparaye mu 1947. Bavyarana umwami Ntare wa gatanu Karori Ndizeye. Aho yimikwa ku myaka 3 gusa, Mwambutsa ntiyari bwakure ngo ashobore kurongora igihugu. Yategerezwa kugira abamuhagarariye bakamukingira, akaba ari bo bemera nk'abatwara bagafata ingingo zikomeye mu gihugu mu kurindira k'umwami akura. Ivyo twarabibonye mu bice bibiri vya mbere ko ariko vyagenze no kuri Mwezi Gisabo, aho yahagarariwe na mukuru we Ndivyariye agakingirwa n'abaganwa bakomeye bavutse kuri Nziramibango ari bo Rwasha na Birori. Eka mbere n'umwami Mutagambikije yarahagarariwe n'umwamikazi Rurikumutima mu ntango y'intwaro kuko yari akiri muto. Mwambutsa Bangiricenge yahagarariwe nawe nyene n'umwamikazi Rurikumutima, yasa n'uwashitse ku ntego ziwe mu kwicisha abavyeyi biwe. Yarahagarariwe kandi n'umuganwa Ntarugera yavukana na Mwezi Gisabo, hamwe n'abahungu ba Mwezi Gisabo na Rurikumutima bitwa ko ari basi wabo, abaganwa Nduwumwe na Karabona. Ku ngoma ya Mwambutsa Bangiricenge, abakoroni b'Ababirigi bari baramaze gushinga imizi. Mu bisanzwe nibo batwara igihugu, umwami hari aho yatanga amategeko abavuyeko. Naho biri uko, Mwambutsa yari yaragerageje kubagarariza. Nk'uko twari twabivuze mu bice bibiri vya mbere, abakoroni bakorana vya hafi n'abamisiyoneri b'abamenyeshamana bari bazanye idini rya Katolika mu Burundi. Bari bamaze kubatiza abatari bake mu Burundi. Babona ko umwami yemeye kubatizwa vyoca vyoroha kubatiza Abarundi, kuko yabatanze akarorero ku Barundi bose, gutyo kubera icubahiro gikomeye yari afise ku Barundi bagaheza bakamukurikira kuko baba bamwizeye kurusha abazungu kandi bazi ko atobayovya. Yamara Mwambutsa yemeye guhangana na Eklezia Katolika yakorana n'abakoroni b'Ababirigi kandi ifise ububasha bukomeye, yanka kubatizwa. Yavuye mbere asa n'uko ashimye kwinjira mu idini rya Isilamu, yemera kugenyegwa ivyo bita gusiramurwa ico gihe, ijambo ryumvikana ko baba bakwinjije mu idini rya Isilamu, atari uko ashimye inyigisho ry'iryo dini, ariko ahubwo agomba kugarariza abazungu gusa. Bavuye mbere bamutazira Juma, bishoboka ko iryo zina yoba yarihawe n'idini rya Isilamu. Nawe yamaze igihe atari we afata ingingo kandi yari yimitswe nk'umwami kubera yari akiri muto, yavuye yimikwa bikwiye nk'umwami afata ingingo amaze gukura mu 1931, igihe yari akwije imyaka 19. Kuva ico gihe yabaye umwami abushitse, naho hejuru yiwe hari ubutegetsi bw'Ababirigi. Yarongoye Burundi kuva butarikukira, eka mbere aguma ku ngoma imyaka 4 yose Uburundi bwarikukiye. Yagize agahinda kenshi yatewe n'igihugu ciwe ku ngoma yiwe. Reka duhere ku gahinda yagize bivuye ku muryango wiwe bwite. Nk'uko twabibonye, umugore wiwe wa mbere Tereza Kanyonga barahukanye, ariko yari yaravyaye abana batatu. Muri abo imfura yiwe yari Rudoviko Rwagasore. Umuganwa Rudoviko Rwagasore yavukiye Igitega kwa 10 1932. Yatanguriye amashuri yiwe mato mato mu Bukeye mu 1939, ayabandaniriza i Kanyinya mu ntara ya Kirundo n'Igitega. Amashuri yisumbuye yabandanirije kuri Groupe Scolaire y'Asrida mu Rwanda i Butare. Yahamaze imyaka 6. Mu nyuma yinjiye mu mashuri yiwe ya kaminuza mu Bubiligi kuri Université d'Anvers.
yahavuye mu Bubirigi atarangije ayo mashure kuko ivyo yari yasomye n'ingene yumva izindi ntwari za Afrika zitanguye urugamba rwo guharanira intara y'ukwikukira, yahisemwo gutaha mu Burundi ngo nawe atanguze urwo rugamba mu gihugu ciwe. Yashitse mu Burundi mu 1956 maze ashinga umugambwe w'Iprona mu 1958, umugambwe wasaba ukwikukira k'Uburundi mu maguru masha. Ababirigi ntibakiriye neza umugambi wa Rwagasore wo kubagwanya, bakoze ibishoboka vyose ngo bamwegeze kure y'ivya politike kuko babona ko yobabangamira. Niko gushinga itegeko ribuza umuryango w'umwami kwivanga n'ivy'imigambwe. Se wiwe umwami Mwambutsa kubera impuhwe z'umwana wiwe no gutinya ko ababirigi bamuhekura, yashatse kwegeza kure Rwagasore ngo ntiyagire ico aba, amugena kuba umutware w'Ibutanyerera. Yamara Rwagasore aravyanka, yibanda ahubwo ku rugamba rwiwe rwo guharanira intara y'ukwikukira. Mu 1959 umuganwa Rudoviko Rwagasore yubakanye na Marie Rose Ntamwikevyo, bavyarana abakobwa babiri, Maria Tereza Rwagasore na Maria Pia Rwagasore. Ivy'uwo muryango wiwe birateye agahinda nk'uko tuza kubibona. Muri uyu mwaka nyene n'ibikorwa vyiwe vya politike n'umugambwe wiwe Iprona vyatanguye gukomera. Kugira ngo Iprona ntibaterane intambwe, ababirigi bahaye uburyo abarundi bari basanzwe bakorana vya hafi na leta y'abakoroni ngo batangure iyindi migambwe igwanya Iprona. Niho havuka umugambwe PDC wari urongowe n'abahungu b'umuganwa yari akomeye cane yitwa Baranyanka, yari acuditse n'abakoroni. Aba bahungu ba Baranyanka bari Birori, Joseph Birori na Jean Nidendereza. Yamara abanywanyi ba Iprona vyaraboneka ko ari benshi kandi intsinzi igaragara. Mu 1960 igihugu kibanyi ca Kongo carikukiye, maze ababirigi batangura kwiyumvira kugwana kugira ngo Burundi nabwo ntibubace mu myanya y'intoke nk'uko Kongo yari yejeje kubigira. Kuri bo ngo ntiyari bwagere ko Burundi bwikukira. Kongo yari yikukiye muri Ruhuma. Muri Ntwarante mw'ikoraniro kaminuza ry'umugambwe w'Iprona, Rwagasore yasabye ukwikukira k'Uburundi bwose mu maguru masha. Yongera ahimiriza abarundi kutagura ibidandazwa vyo mu mamangazini no mu maduka y'ababirigi no kutariha amakori. Kugira ngo Iprona ntitsinde amatora y'abajenama ba komine yari yatunganijwe kuba mu mpera z'uwo mwaka, ababirigi barafashe Rwagasore bamufunga icamaso igihe c'amezi abiri kuva kwa 27 Gitugutu 1960 imbere y'uko ayo matora aba. Bamurekura kuwa 9 Kigarama 1960 ayo matora amaze kurangira. Ivyo bashaka barabishitseko kuko ayo matora bavuze ko yatsinzwe n'umugambwe PDC wari ushigikiwe n'ababirigi. Umugambwe w'Iprona waritwaye muri ONU uhakana ivyavuye mu matora, maze ONU yemera kuzorungika abarorerezi bayo bazocungera amatora akurikira y'abashingamateka. Muri ayo matora y'abashingamateka yo kwa 18 Nyakanga 1961 acungerewe na ONU, Iprona yatsinze ku rugero runini cane, rugera ku 80% vy'amajwi. Rwagasore nawe agenwa kuba umushikirangoma wa mbere kwa 29 Nyakanga 1961. Ntivyatevye ata n'umwaka urahera, umugani wa Rudoviko Rwagasore agenywe kuba umushikirangoma wa mbere yarasiwe ku bunywero Hotel du Lac Tanganyika. Abaracikanye. Urupfu rwiwe rwarateye agahinda se wiwe, umwami Mwambutsa bangira icenge, ahitamwo guhumiriza abarundi abasaba no kutihora. Urwo rupfu rwagirijwe abagiriki babiri, Kajorgis na Iyatru. Kajorgis yamurashe yari yahawe ako kazi kubera yari azi kugema cane. Abavugwa ko baruteguye n'abaganwa Birori na Nidendereza, aribo bahungu ba Baranyanka. Biravugwa ko naho bose barabaganwa kandi
bakaba inshuti za hafi mu muryango. Urwanko rwa Birori na Ridendereza kuri Rwagasore rwaturuka kuri ya macakubiri hagati y'Abezi n'Abatare twababwira mu gice ca kabiri. Rwagasore yafatwa nk'umwezi, Birori na Ridendereza nabo bakaba Abatare. Aba bose baciriwe urubanza rwo kwicwa. Kajorgis yicwa kuwa 2 Ndamukiza 1962. Abagirizwa gutegura igandagurwa ry'umuganwa Rudoviko Rwagasore nabo harimwo Birori na Ridendereza bicwa kuwa 15 Nzero 1963. Yamara muri urwo rubanza nta ruhara rw'Ububirigi bigeze berekana canke ngo bigere bavuga. Impfu zarabandanije muri uwo muryango wa Rwagasore. Ntizahereye aho kuko mu mugambi wo kuzimanganya uwo muryango b'abakobwa Rwagasore yari asize bahavuye bamukurikira. Inyuma y'amezi 2 gusa Rwagasore apfuye, imfura yiwe Maria Tereza Rwagasore yari kwije hafi umwaka n'inusu yaritavye Imana itewe urushinge bavuga ko rwari urucanco ibirimwo igifungu cinshi. Nyuma y'amezi 3 naho umuhererezi Maria Pia Rwagasore yakurikiye umukuru we azize nawe nyene urushinge bavuga ko ari urucanco. Murumva ko amakenga atobura. Nyina wabo Maria Roza Ntamwikevyo yitavye Imana mu 1973. Izo mpfu zose zasonga umutima wa Mwambutsa. Uburundi bwaronse nayo kwikukira kuwa 1 Mukakaro 1962. Mwambutsa abangira icenge yagumye ku ngoma. Umuganwa Ignace Kamatari, umuhungu umwe Rudende bavukana, yarapfuye mu buryo butangaje agize isanganya ry'imodoka riteye amakenga mu 1964. Inyuma y'urupfu rw'umuganwa Rudoviko Rwagasore, impari zijanye no kumusubirira haba mu burongozi bwa Iprona canke mu mabanga y'umushikirangoma wa mbere zavyaye amacakubiri akomeye y'amoko n'injyane mu mugambwe. Ivyo ntivyoroheye na gato umwami Mwambutsa. Kugira ngo bamuhore bagenye umukwe wiwe, kugira ngo bahoze umwami Mwambutsa ku kubura umuhungu wiwe Rwagasore, bagenye umukwe wiwe Andre Muhigwa ngo bari wasubirira Rudoviko Rwagasore mu mabanga y'umushikirangoma wa mbere. Yamara nawe nyene kubera izo njyane yahavuye atanga imihoho. Izo njyane zarabandanyije haguma kuzuguruzuguru gushika no mu nama nshingamateka na nkenguzamateka. Icagiye kunyura ibintu ni itembagazwa ry'ubutegetsi bwa Mwambutsa bangira icenge buvugwa ko bwari bwateguwe n'abasirikare n'abajandarme bari barongowe na kapitene Antoine Serukwavu yari arongoye gendarmerie. Ubwo gutembagaza ubutegetsi vyagirizwa abasirikare b'abahutu. Mu 1966 barateye ku rugo rw'umwami baramubura, bongera batera ku rugo rw'umushikirangoma wa mbere. Umushikirangoma wa mbere yari Leopold Biha, basiga bamurashe bazi ko bamwishe ariko ararokoka. Umugwi wagiye gutabara ugahagarika iryo tembagazwa ry'ubutegetsi wari urongowe na kapitene Michel Micombero. Kuva ico gihe mu mwaka wa 1966 umwami Mwambutsa yahungiye mu gihugu c'Ubuswisi, araheza asandabirayo mu 1977. Ntigeze asubira guhonyoza ikirenge mu Burundi, mbere asaba no guhambirwa mu Buswisi nk'uko yapfuye avyanditse. N'ubu niho inganzo yiwe iri. Mu gahinda kenshi n'uguhemukirwa yatewe n'igihugu ciwe ntigeze yifuza kukigarukamwo. Ahungiye umuhungu wiwe yari Samuragwa w'Ingoma, umuganwa Ntare wa gatanu Karoli Ndizeye niwe yamusigaraniye kuko yavuga ko ariko arivuza azoca agaruka. Yamara abamwegereye begereye Ntare wa gatanu baramugiye mu matwi bamubwira ko yofata ubutegetsi, ko se yataye igihugu. Niko gutangaza ko yakuye ingoma ya se Mwambutsa bangira icenge abaye umwami w'umurundi mushasha, umwami w'Uburundi Ntare wa gatanu. Ingoma nawe nyene ntiyamwereye kuko yarongoye Uburundi amezi 4 gusa.
Ntare wa gatanu Karori Ndizeye yari yavutse kuwa 2 Kigarama 1947 Igitega. Yafashe ingoma mu 1966 afise imyaka 19. Yitavye Imana atarubaka ugwiwe kandi nta bana yasize. Ntare wa gatanu Karori Ndizeye amaze gufata ingoma yagenye kapitene Michel Micombero kuba umushikirangoma wa mbere. Bivugwa ko Micombero yari mugenzi wa Mobutu. Micombero na Mobutu baba baravuganye ingene bokura intwaro ya cami mu Burundi naho hagashingwa Republika. Niho kuwa 28 Munyonyo 1966 umwami Ntare wa gatanu Karori Ndizeye aho yari yitabiriye ibirori muri Zaire aho Perezida Mobutu yahimbaza umwaka yari amaze ku butegetsi. Perezida Micombero yamuhirika ku butegetsi nawe ntiyagaruka mu Burundi acapata inzira ahungira mu Budagi. Aho mu Budagi yavuye akorana n'amashirahamwe adandaza ibigwanisho. Niho mu nyuma yaja mu Buganda vyitwa ko agiye kuvugana na Perezida Idi Amin Dada ivyerekeye urwo rudandaza. Idi Amin Dada vyitwa ko ari umukiriya agomba kugura ivyo bigwanisho, maze bamuhenda ko bagira bamutembereze n'indege mu ntara zo muri Uganda, ariko yisanze ku kibuga c'indege ca Bujumbura ategerewe n'umutegetsi mu gisirikare c'u Burundi w'ico gihe. Bamuriza imodoka baramuhohotera bikomeye, bamufungira mu ngoro ya se Igitega umwanya mutoyi, baraheza bamujana mw'ikambi y'abakomando iri Gitega aho yoba yariciwe. Gushika n'ubu ntawe uramenya iyo hatawe ikiziga ciwe. Inyuma y'agahinda ko kubura abahungu, abuzukuru, umukazana, umuvukanyi, umwe rudende n'izindi nshuti, inyuma kandi y'ukwangazwa mu mahanga yari umwami akamara imyaka 11 mu buhungiro, umwami Mwambutsa Bangiricenge yahavuye acikanira mu gihugu c'Ubuswisi aho yahambwe. Aho niho turangirije ikiganiro cacu cuno munsi. Tubibutsa kugira ico muvuze muri comment, ariyo commentaire, kugira like, ariyo j'aime, no kugisangiza abandi mu kugira partage, ariyo share. Naho ubutaha.